imbere yuko bamagi batera igihugu cyose bo bari bamaze imyaka myinshi batera urugo rwa papa bahaka kumwica. Ico gihe cyose papa yahora azunguruka Uburundi bwose yinginga abahutu, babanye ababwira ati Magi ariko akoresha inama za gisirikare. Ivyo vyose yarabibona kuko we yabacungira hafi cyane, na cyane cyane ko bari bicaye mu itongo ryiwe. Bamwe muri mwebwe mushobora kuba mwamenye iyi audio ya Kenny Claude, uyu muntu uwo ari we. Bucumi Ezekiel ni data mvyara. Iyi audio inteye akabonge nari nsanganye ariko irakavyuye. Gusa nuko ari audio y'ivyishimo, turishimye cyane mu muryango kuko twatakambiye perezida. Uruhande rumwe rw'itongo banyaze data rushobora kugaruzwa, ariko nubwo atari hose kuko impande zisigaye zirimwo abita bakomakomeye n'aba honorables n'abandi. Ariko n'akabonge kadasanzwe kuko nkanje ubwanje mperuka aho Inyamutobo mfise imyaka 7 duhunga kuva 93. Nibuka umenga ndadaye bamwishe ariko wa kane kuko bwake yari ku munsi w'isoko. Papa na mama baduga ahantu ku isoko aho ryari riri, ubu numva ngo harahindutse. Bagarutse baje bari mu gacerere kadasanzwe tutari tumenyereye kuko twarirutse kubayambira, baraduterura baca batera bihuta binjira mu nzu, baca batangura gutekera. Papa niwe yagiye wenyene, yaragiye haheze nk'isaha aragaruka avuga ngo ashitse musi y'umusozi umutima uranka. Abwira mama ngo nasase ibitanda, afate inkono ashire ku ziko. Urumva yerekane ko turi hafi, tutari hafi tuje tugenda. Ndibuka yuko twatwaye ivyo kwifuka bikeya cyane kuko bavuga yuko tutazomarayo iminsi. Tuduga umusozi wa Mpungwe, rari umwana muto cyane, imyaka 7. Mwese murumva ukuntu umwana bangana. Tuduze umusozi wa Mpungwe, twashitse ahantu umusozi wa Mpungwe iyo uhejeje hari ahantu mu misozi haba hagomba kumera nk'ahatereye gato gato, mugabo tuhasanga abantu benshi cyane bamaze guhunga. Tujayo mugabo ubwo nyene turatubona abagabo bose batuvuyemo ngo bagiye ngo kurara mu mayira aduga umusozi ngo barabe ngo ntibaduge kutwica. Bukeye bwaho jewe nikanguye ntazi amasaha, gusa nibuka ko nikanguye hari urwamo rwinshi mu bantu. Hatarahera n'iminota twumva induru ngo nimuhunge, ngo nimwiruke ngo bariko barica. Papa ntiyagarutse kuturaba aho yadusize. Mama yarandahuye arahura n'undi mwana yankurikira kuko uwundi we yarasanzwe amuhetse, ariko mukuru wanje nawe turamubura. Twaragiye, habaye ibintu byinshi. Ndiko ndibuka ukuntu twavuye imuhira, ukuntu twanyazwe, ukuntu twahavuye dutotezwa, noneho bagaca basigara baranyaga n'ivya data vyose, n'ukuntu yahavuye atazi ko atazogaruka vuba. Hari igihe mvuga ati kumbure iyo akabura akamenya ko tutazogaruka yari kubura agatekera ibintu vyinshi, amafoto, amadokima, ibintu umuntu atwara, mugabo we yiyumvira ngo ni ibintu vy'imisi 2 gusa. Bibaza ati kumbure bishe perezida baraza guca bihuta gushiraho leta nshasha bacungera umutekano. Ntitwari tuzi yuko ari akandi gahigo inzukuru za 72 b'Abatutsi bihaye. Ndashimiye Claude cyane ko yaduteye iteka akagendera abavyeyi banje, akumviriza agahinda kabo, nubwo atari agahinda kari buhere. Ariko ku bantu benshi batari bazi ubugesera bw'Abatutsi bo mu Ruyigi, harimwo n'uwo Marguerite Barankitse, nibaza yuko hazogera umunsi mwumvise ngo intara ya Ruyigi, mukibuka ibi muba mwumva vyahabereye. Hama kandi nibaze yuko
aba batutsi bo mu ntara ya Ruyigi akarorero bariko baha abana babo mu kubarerera mu byo banyaze abandi bana babayeho nk'imfuvyi, abandi natwe twahaze mu buhungiro tudashobora guhonyora mu gihugu, kandi atari kuvuga ngo twasize dukoze ikibi, ariko ari uko tuzi n'abavyeyi bacu batabayeho amahoro nk'uko mwavyumvise kuva ico gihe papa ahunguka ntarashobora kurara muhira, guko imbere y'uko bamagi batera igihugu cose bo bari bamaze imyaka myinshi batera urugo rwa papa bahakwa kumwica. Ico gihe cose papa yahora azunguruka Uburundi bwose yinginga abahutu, babanye ababwira ati Magi ariko akoresha inama za gisirikare. Ivyo vyose yarabibona guko we yabacungira hafi cyane, na cyane cyane ko bari bicaye mu itongo ryiwe. Ariko ntacyo, dushimira Imana kuba akiriho nubwo ashaje, dushimira Imana kandi kuba umwubahwa Perezida Evariste yaraduteye iteka akumva amaborogo yacu, bakaba ubu bamaze kuronka n'ico gihande gitoya, dushimira Imana. Ubutumwa noha abahutu bari mu gahinda nk'akacu, turazi yuko mu maprovinsi menshi y'igihugu abantu banyazwe ivyabo vyananiranye ko babisubiza, kubera ko ababinyaze arabakomakomeye, kandi bakaba barashoboye no guhuma amaso. Abahutu benshi bahungutse bashikira mu butegetsi bakaba barashoboye guhumishwa amaso ntibakurikirana ibibazo vya bene wabo. Abantu bose ukaba uzi ko ufise ikibazo c'amatongo, kora ibishoboka vyose ushikane ikibazo cawe mu biro kwa perezida. Niho honyene no biyumvisha yuko honyene mufise icizere gishoboka mugifise mu biro kwa perezida, ntimugifise mu bucamanza. Nta bucamanza na bumwe mu Burundi muzoronkamwo ubucamanza bukwiye bwo gusubizwa ibyanyu mu gihe ibyanyu vyoba vyanyazwe n'abatutsi. Imanza z'abavukana bapfa ibintu nyinshi zaraciwe, imanza z'abagabo n'abagore bahukanye bapfa ibintu zaraciwe, ariko imanza zase gucibwa n'abatutsi banyaze abahutu. Imanza zanyu rero muzishikirize perezida, muzireke zigumeyo. Afise akazi kenshi, ariko ndizera neza yuko utomboye ikesi yawe igashikirwa uzoronka ubutabera bubereye. Claude, Imana iguhezagire cyane, kuko gufata umwanya wawe urugendo ukava aho uri ukaduga mu ntara ya Ruyigi, ni urugendo rutari ruto, na cyane cyane usize umuvyeyi. Ntabwo vyari vyoroshe, ariko nokubwira yuko Imana izobiguhembera, kuko nkatwe abana b'abantu nta kintu na kimwe tworonka tuguhemba. Kandi nkagusabira yuko ibikorwa ukora vyozotera imbere, Imana ikabihezagira, amaboko yawe ikayahezagira, ndetse n'abazokwamuka ko bose ikabaha umugisha. Amategeko, ubuzima bwo mu no mubiri turimo buriho kugira ngo igeso bugende bukurikiza ico amategeko avuga. Co kimwe nuko ubuzima bw'imhemu ari nabwo bukomeye cyane kuri twebwe, nabwo nyene burafise amategeko y'imhemu bubwirizwa kubahiriza ndetse no gukurikiza. Dusomye mu gitabo c'Abaroma igice 8 ku murongo wa 2, baratubwira ngo kuko ikingera ca mhemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangira c'icaha n'icurupfu. Iri jambo ngo ikingera ca mhemu, bavuga itegeko rya mhemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Hariho amategeko abwirizwa kutugenga, hariho amategeko y'imhemu abwirizwa igihe cose kwama, igihe cose ariko arakurikizwa n'umuntu wacu w'indani, umwe yaremwa mu ishusho y'Imana, umwe yaremwa mu ishusho ya Kristo Yesu, umwe w'indani. Hariho uw'inyuma, ariko kandi
kandi hariho uw'indani, umwe yambaye Kristo. Uyo arafise amategeko y'imwemu abwirizwa gukurikiza. Iyo atayakurikije hariho ibidashobora gukunda, hari ibidashobora gukogwa mu buzima bwiwe. Nico gituma mu bijanye n'ayo mategeko y'imwemu harimo ikindi ko ndavuga uyu munsi cyo guhezagira, cyo kwatura, cyo kuvuga n'akanwa kawe ico wizeye Imana ishoboye gukorera ubuzima bwawe. Miso dutangwe indwi nshasha, nama ndabazana muri kino kibanza aho mwifatira akanya mwebwe nyene ubwanyu bwo kurema indwi mwifuza hejuru ubuzima bwanyu. Mwari muzi ko Imana duhaye ubushobozi budasanzwe bwo kontrola ibihe n'imyanya ngaha muri nosi. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko amajuru ari amajuru y'uhoraho, ariko isi yayihaye umwana w'umuntu. Igihe Imana duha kuganza isi, ni kuvuga ngo yaraduha n'ibikoresho vyo kuyiganza, ibikoresho vyo kuyitegeka. Muri ivyo harimo amajambo twaturisha akanwa kacu. Nico gituma umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo nuko ntimukareke ukwatura ivyizigiro kwanyu ngo nikukanyiganyige, kuko yasezeranye ariyo kwizigirwa ngo no kubikora izobikora. Iki ni ikintu gikomeye cane. Yesu yavuze muri Mariko igice c'icenda ku murongo wa 23 na 24, haravuga ngo umuntu yabwira umusozi ngo shinguka. Hariho kuvuga. Igihe utavuze nta kizokogwa. Nimba ukeneye kubona ibikogwa biriko birakoreka mu buzima bw'iwawe, biragusaba ko uvuga, biragusaba kumenya uko nyene umenya gukoresha neza ururimi rwawe mu kuvuga igihwanye n'ubugombe bw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 14 yuko igihe cyose umuntu asavye ikintu gihwanye n'ubugombe bw'Imana, ubwo nibwo bushizi bw'amanga uyu munsi dufise, nuko Imana iheza ikamwumva. Imana yumva uwo muntu ariko aravuga ibihwanye n'ubugombe bw'Imana. Imana yumva uwo muntu ariko aravuga ibihuye n'ijambo ry'Imana rivuga. Igihe cyose ufashe ijambo ry'Imana ukaripersonaliza, ukarigira gwawe, ni nko gufata chargeur ugasha mu nko yawe hama ugasharja mu karasa. Nico gituma nifuza ko n'uyu mwanya n'iyindwi nayo Imana iduhaye dufata akanya ko kwatura, dufata akanya ko kuyihezagira, dufata akanya ko kurema iyo twifuza kuyibonamo. Kandi agomba ndakubwire ko tuzobibona, kuko ico umuntu avuga nico aheza akabona. What you say is what you get. Hari amajambo y'Imana uyu munsi nifuje gusangira namwe abakunzi b'ikiganiro ubugingo busagutse. Turi muri ya mpemu nyene yo kwatura no guhezagira inondwi Imana yaduhaye. N'amajambo dusanga muri Zaburi y'126. Ni Zaburi nkunda cane, kandi ndize neza ko amajambo y'Imana avugwamwo nawe agiye gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Harivuga ngo hamwe uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari inyagano, twari tumeze nk'abarota. Igihe cyose Imana ikora ibikorwa bidasanzwe ku buzima bwacu, ngiki ikintu gisigara mu buzima bwacu, tuba tumeze nk'abarota. Ndasenga Imana kugira ngo inondwi ivyo Imana igiye kukugarukanira mu buzima bwawe, abo Imana igiye kukugarukanira mu buzima bwawe. Uraza hari abantu Satani aza akatwiba mu buzima bwacu, kuko azi neza ico abo bantu Imana izobakoresha ku buzima bwacu, canke ico Imana yabarungikanye kuvyerekana n'ubuzima bwacu. Satani akabatwiba co kimwe n'ibintu, Satani akaza akakwiba. Ariko n'ijambo ry'Imana tubwiye yuko hari igihe uhoraho yagarukanye abisiyoni abakuye iyo bari barajanywe nk'inyagano. Ndasenga Imana ngo inondwi ibe indwi yo kubohoka kuri bijya bintu vyose watakaje mu buzima bwawe, kuri bijya bintu vyose umugwanizi yagutwaye mu buzima bwawe. Nimba yaje akakwiba amagara meza, ndasenga Imana ngo ayagarukane mu izina rya Yesu. Nimba harabo wabuze mu muryango wawe utazi irengero ryabo, uhoraho abagarukane, kuko namenye neza ko hari abantu Satani ashuhura umuntu akagenda atazi iyo agiye. Ndafise ka nk'iyo mw'ishengero, umwana w'umukobwa yashushuwe aragenda mara imisi aba mw'ishamba, ahura n'abagizi ba nabi baramufata ku nguvu, havyara umwana atashaka ku bantu atigeze akunda, kubera ko bari baramushushuye. Yari ameze nk'ikiyingiyingi, yari ameze nk'udafise ubwenge. Ndasenga Imana ngo abo bashushuye mu muryango wabo utazi irengero ryabo, hariho abo uyu munsi badeprimye bariko barangara, uhoraho abakugarukanire nawe ubibone umere nk'uriko ararota. Imana yacu irashoboye gukora ibikorwa bidutuma twibaza yuko turiko turarota, bidutuma twibaza yuko mbega ibi vyoba ari vyo. Ndasenga Imana ngo ikore ibitangaza bitangaje bigiye kugutuma nawe ubwawe utangara, urengegwa, ubura ico uvuga, wuzura ibitwenga twenge, kuko Imana wizeye irabishoboye. Ijambo ry'Imana kubaza kuva ku murongo wa 2 ngo ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenga, n'indimi zacu zari zuzuyemwo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Avuze
havuze ngo ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenga, ino ndwi Imana ikuzuze ibitwenga twenga. Hamwe n'ivyo Uhoraho agiye gukora ubuzima bwawe, Uhoraho akuzuze ibitwenga twenga, akuzuze umunezero. Bibiliya yakomeje ivuga ngo twari twuzuye indirimbo. Izi ndirimbo si izindi, ni indirimbo zo gushima Imana, ni indirimbo zo kuvuga ubukuru bw'Imana, ni indirimbo zo kuvuga ibitangaza bikomeye Uhoraho yakoreye ubuzima bwawe, ni indirimbo zihayagiza ibikorwa bihambaye vy'Uhoraho, ivy'inkomezi iba yakoreye ubuzima bwacu. Ibi bicika umugabane wawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ngo ico gihe mu mahanga baravuga, ndakubwire ngo yovuze amahanga ni abandi batandukanye nawe. Kumbure amahanga yawe ni barya abansi bawe, kumbure amahanga yawe ni barya abandi batifuza kubona ukugira neza kw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Hari abantu babona ubwiriwe neza bakarya imisaya, hari abantu babona Imana iriko iratunganya ivyawe maze akanya bakirukira ku bapfumu, ariko ndavuga ngo babona ivy'Uhoraho yakoze, hama bazi bavuge ngo ni koko Uhoraho yamukoreye ibikomeye. Kuko sintekeranya Imana ikora ibikomeye n'uyu munsi iriho, n'uyu munsi iracakora, n'uyu munsi iracashoboye gukora ibikorwa bikomeye hejuru ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ico gihe mahanga ngo baravuga ngo Uhoraho yabakoreye ibikomeye, nabo gace bishura ati ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe. Ino n'indwi y'umunezero udasanzwe, ino n'indwi yo gushumbushwa, n'indwi yo kugirirwa neza n'Imana. Ukomeje gusoma hepfo avuga ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe, ngo naho umuntu agenda arira asohoye imbuto hazogarukana akanyamuneza azanye imbambo ziwe zivyimbugwa. Imana ikiravuga ngo hari ivyo ugiye kwimbura, hari ivyo wakoze utibuka, Uhoraho agiye kuguha kwimbura. Ino n'indwi y'ibidasanzwe hejuru ubuzima bwawe, n'indwi y'ibikorwa bikomeye Imana igiye kubananya igaragaza mu buzima bwawe. Umvirize, bavuze ngo uzogarukana akanyamuneza. Gatewe niki? Gatewe nuko uzobuzanye imbambo. Imbambo ni kijya gihe umuntu yimbuye agaheza akabishira ahantu hamwe akabizinga kugira ngo abitware neza. N'umwimbu ugiye hamwe, n'umwimbu batekeye hamwe. Ino ndwi Imana igiye kuguha ibitekeye hamwe, amahoro atekeye hamwe, umunezero utekeye hamwe, ibitangaza bitekeye hamwe, kugira ngo ugarukane akanyamuneza. Kuko Uhoraho yararuye iminihero yawe, yarateze amosozi yawe mw'icupa, kugira ngo mu gihe gikwiriye nk'iki aze akwishure, agutunganize, akugendere, agutwenze, akunezereze mu buryo budasanzwe.